Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana igitondo ciza itwongeye muri iyi minsi yacu y'amasengesho, nkuko Pastor Joel yabivuze, ivy'Imana ishishikara gukora hagati yacu, ivyikorera umumo wese hano, kandi turaciteze kwakira ibindi bitangaza vy'Imana mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Masengesho asigaje indwi zitatu kugira here, ndibaza n'indwi zitatu. Duhejeje zitatu, hasigaye indwi zitatu, n'utaraza arashobora kuza. Yesu ashimwe cyane. Bwira umucanye uti ndagutumiye. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndafise témoignage nshaka kubashingira, nkuko dusanzwe dufata umwanya wa témoignage gatoya imbere y'ibikorane byacu. Imana yadukoreye ibintu byambaye muri indwi iheze. Ndafise témoignage mfise naronse mardi, ndayibitse ndayirindiriye neza ibe consommé, ariko Imana yakoze igikomeye, ndayihaye icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mahoro Pasteur, nizere ko ukomeye. Nzindutse numva notanga ishimwe kuho Imana igejeje gukora. Ibimaze kuba kuva dutanguye iminsi 40 si bike, ariko reka mvugemo bike. Natanguye iminsi 40 ngwaye ku buryo bitakunze ko nisonzesha, kuko nafata imiti ikaze. Narumvise nyene binciye intege mu ntango, ariko ndemezwa ko bidakwiye kuba obstacle ku masengesho. Mungabanye retour mureke kunduza. Mu byo mfatira imiti, source biva ko nuburuhe na stress nyinshi, kandi ibihenze diagnostic, kuko nari ndushe kweri mu mutwe. Tumaze iminsi twiga ku ma influence, ukibivuga numva bitandaba, kuko ica abandi banyibaza ko ntigikunda kuba ari ikintu kindemera. Ariko hageze ko twiga kuri influence intérieure, niyo yagiye kunkora ko. Rero naranditse mu muco wa mpwemu yera ibintu byinshi, nabaye gutangara kuko sinari nzi ko meze uko ndi gukora n'ivyo nkora kubera ibindimwo. Kubimenya byanshize muri etambi, kuko nabaye nk'ugize choc intérieur kubiriko birangwaza. Nari muri situation ya échec iri généralisé mu buzima bwanje, kandi ntabonera sortie. Nari yakiriye gusa kuko ivyo nshoboye nari narabikoze. Dimanche iheze sinashoboye kuza kuri église kuko naraye ntasinziriye, ariko narakurikiranye culte inyuma. Iyi niyo ntahe nshimye gushinga. Dimanche mpejeje kuraba culte en ligne en différé, narasenze nsaba Imana insubiza umunezero. Yarawumpaye pe, kuko muri uwo mwanya nyene wo gusenga nabaye mu gutazira kudasanzwe. Ndateba mu cumba canje jenyene, ndanibagira umutwe umenetse kubi, hama bihera ntwenga ntahagarara iminota ishika 30. Sinibaza ko nari bwigere ntwenga nkuko ubuzima bwanje bwose. Iyi somene Imana yahagurukije abantu atanu uko twari tuzinanye, banzanira des solutions ku bintu byananiye nari narahevye. Nakiriye ko ari échec total atakundi. Narumiwe kuko nta nuko nabibwiye, nta nuwo nabibwiye,
narabumvirije gusa ariko bampaye exactement solution nari nkeneye birenze nuko noshobora kwibaza kandi noba mbeshe ngo nari no kwibaza ko twonahura canke ko ari bo nyene bondondeye ataco ndinze kubabwira. Imana ikora ibirenze ivyo dusaba kandi ihorana inzira zayo pe. Haleluya. Naranasavye Imana imfashe kutidoga no gusinzira atabiharuro vyinshi nkoze. Yarabinyigishije iciye mu muntu atari no mu Kristo kandi vyampaye amahoro n'itiro rimfashije gukira umutwe wambabaza cane n'akazi nari nagahagaritse. Ubu tuvugana meze neza nta nubwo ncumva kandi ndazi ko bizobandanya kuko icabitera cavindane muri jewe. En bref nivyo kuko ahandi ho no kwandika igitabo umunsi mwiza. Haleluya. Amen. Nibagiye detail important waravuze uri kurigisha ko dukwiye kugira icimviro c'Imana ntitukihate kuco Imana yamaze gusambura canke yakuye ko amaboko. Hari ico nabaye kurekura ikirundi c'abantu bintu nabaye kurekura kuko Imana yanyeretse ko bidakenewe nubwo nari numva ari esheke kuri jewe kuri ivyo. Ntibiri muri plan kuko yashatse ihagurutsa abishaka ngo kibe. Mumfashe gushima Imana yabwa icubahiro. Amen. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Shalom, shalom. Nanje nashaka gushigira intahe Yesu igitangaza yadukoreye mu muryango wacu muri zino ndwi zitatu ziheze turi ku birenge vy'umwami. Inyuma y'umunsi umwe dutanguye iminsi 40 twagwaje umwana afatwa n'ubushuhe turamujana kwa muganga baramukorera ibipimo vyinshi niho batubwira ko umwana wacu yavukanye ikibazo c'umutima aho afise canal zibiri zuguruye imwe iri à l'intérieur du cœur n'indi nini cane iri à l'extérieur du cœur. Niho batubwira ko kubera umwana amaze gukwiza amezi 3 n'inusu avutse solution yonyene ishoboka ari operation kugira ngo bugare izo canal kandi hano mu gihugu iwacu iyo operation ikaba idakunda. Niho batubwira ko bodukorera rapport medical tukarondera aho bashobora gukora iyo operation hanze kandi hatarenze mu kiringo c'ukwezi n'inusu. Bamaze kuduha iyo rapport twarayihereje Imana ndanayereka Pasteur Joel ndamusaba ko yodufasha kuduza ijwi Imana ikora igitangaza yugare izo canal ata operation ibaye. Twahavuye turonka ibitaro mu Rwanda biriko abahinga mu byo kubaga mwene izo ngwara baraheza baraduha rendez-vous itariki 10 z'ukwezi kwa 11. Ariko kubera umwana wacu yari kuri programme y'abana basengegwa le 13 novembre turasaba ko iyo rendez-vous boyihoporta jeudi le 17. Hama kuwa mbere le 18 niho twafata urugendo tuja Kigali. Ariko mercredi le 16 ndatanga umutwaro mu bo duhurira hamwe mu masengesho ya midi ngaha kuri eglise ko twosengera umwana wacu aho baja kumugirira diagnostic ya operation Imana izokore igitangaza. Jeudi twaragiye kwa muganga nkuko twari dufise rendez-vous nyene hama abo ba specialiste bakora ibipimo vyabo bongera baraba rapport medical twari twakuye ino. Niho batubwira bati turavye ibipimo babagiriye inyuma y'indwi zibiri ziheze n'ivyo dutoye turabona yuko izo canal ziriko ziriyugara. Ati rero umwana nta operation twomugirira kuko hariko hariyugara. Atahu ati hariyugaye ati ahubwo reka tubahe imiti muzoheze mugaruke inyuma y'ukwezi n'inusu muri controle.
imana ibirakoze igitangaza iduhindurira resultat. Ntakeka ko no muri control tuzosanga zo kanari zose zugaye kuko yatanguye igikorwa izogisoza. Nagomba ndabasangize ndabapataje Zaburi ya 34 ku murongo wa mbere no wa gatanu. Imana ibahezagira. Haleluya. Amen. Amina. Navuze ngo umwana akire mu izina rya Yesu Kristo. Nutwo dusigaye Yesu ashimwe cyane. Yatanguye igikorwa. Haleluya. Niyo kwizigirwa no kubikora. Izogira gute? Izobikora kuko ari umukunzi w'imishaha yacu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mana ishimwe cyane. Muri indwi tugiye gutangura zoba nigisha ku ijambo nararivuze mu minsi heze. Shaka kwigisha ku bijanye n'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana, uburyo Imana ivuga n'uburyo Satani avuga, kugira ngo abantu b'Imana duhagaze mu ijambo ry'Imana duskire ugusobanukirwa, kuko Bibiri ivuga ko na Satani yihindura umumarayika w'umuco. Hari igihe uza gusanga abantu bari mu masengesho ariko mwansa akavanga akazana n'ivyiwe, rimwe abantu bakibaza ko Imana yabahemukiye. Ariko tuzoraba inzira zitanu Imana ivugiramwo, uburyo ivuga n'inzira zitanu Satani avugiramwo. Nijo tuzokwiga muri ndwi yacu irimo na Saint-Seine. Tuzogira ibihe byiza ndumva muri ndwi. Yesu ashimwe cyane. Kandi no mu ndwi zindi zibiri zizoca zikurikira amasengesho yacu turashaka kubwira Imana ibisigaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwira umucyo uti ibisigaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rero uno munsi shaka guheza ndibaza guheza sujet. Nibaza ko tumaze mu igihe kubijanye n'ama influence canke ibidufise ko ingaruka. Titre y'uno munsi iravuga les influences partie ya gatatu. Abantu bo muri media message ya dimanche nibaza ko mwahaye iyindi titre atari iyo. Ndashaka mugumiza iyo titre kuva aho twatanguriye ni 3 parties. Titre iguma ari imwe 1 2 3. Yesu ashimwe. Abaheburayo igice ca 4 ku murongo wa mbere. Abaheburayo igice ca 4 ku murongo wa mbere. Nuko kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvigwa ko acerewe. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ahakoresheje ijambo rimera nk'iri kangura umutima wacu, kuko atangura avuga ngo twiyubare canke craignons, ariko kandi akoresheje amajambo adufasha kumva yuko ku bintu bijanye no kwitwararika amasezerano y'Imana ku bijanye n'akaruhuko kacu ni ikintu gikomeye, ku buryo umuntu wese agomba kubera maso kugira ngo amenye neza yuko mu buzima bwiwe vy'ukuri iki kibazo canke iki kintu kijanye n'akaruhuko ko mu mutima ugomba wewe kukibera maso. Ni ukuvuga ngo kubijanye n'akaruhuko ko mu mutima wacu turabifisemwo responsabilité. Kwa Mungu nsa n'uwarangije avuga ku kintu nk'ico, ariko ndagarutse muri chapitre kwa Mungu twagize kuri verset 11 na 12, ariko ndahereye kuri début ya chapitre. Aravuga ngo rero ngo kwisezerano ryo kwinjira mu karuhuko rikiriho riracahari, ntihagire numwe muri mwebwe yoboneka nk'uwaje acerewe. Ni ukuvuga ngo ndagomba kuvuga uno munsi mvuga ngo akaruhuko ni kimwe mu bintu vya mbere bikomeye no kwita umugisha w'Imana ku bantu b'Imana. Akaruhuko ni kimwe mu bintu Imana yaduhaye, kuko ni mushake mufate ibintu byose wifuza kubona mu buzima Imana yobiguha muri vya bindi bifatika, ariko ukabura akaruhuko ko mu mutima. Uzoza gusanga mu bantu biyahura canke bigirira nabi canke biha ibiyarura umutwe canke badashobora no gusinzira kuko atatiro bafise canke bagonga imoteri
si uko badafise ibintu bose, hariho n'abafise ibintu ariko malgré ça bakiyahura kandi bakigirira nabi. Igituma rero umuntu ashobora kwigirira nabi nuko aba ari kararonderera ako karuhuko mu bindi bintu yibaza ko bishobora kukamuha, kuko afise deception mu byo yashoboye gushikako no mu byo yiyemvesishijemo, yibaza ko bishobora kumuzanira gahengwe, amaze kubona atagahengwe byamuzaniye agashishikara kwiyampira mu buzima bwiwe, kuko ari kararondera ikintu gikiza umutima wiwe kandi kizana ku karuhuko. Rero mu migisha Imana yaduhaye ku musaraba ivuye mu gikorwa Yesu yakoze, kimwe mu bintu bikomeye Imana yaduhaye akaruhuko. Umuntu arashobora kuba afise ubuzima bubayabaye cyangwa umengara nakenye, ariko akakurusha itiro, akakurusha no gufungura, akakurusha no kumererwa neza. Bisobanura yuko akaruhuko ntikari determine na benediction matérielle, kandi ntikari determine n'imigenderanire ufise canke ivyo ufise canke ivyo waronse, ariko burya akaruhuko ni ikintu gifata source mu mutima w'Imana. Usomye ku murongo ukurikira mu gice ca 4 ku murongo w'8, si umurongo ukurikira verset 8, haravuga ngo kuko iyaba Yosuwa yarabaruhuye ntiba yaravuze ubwa nyuma iby'uwundi munsi. Iyaba Yosuwa yarashoboye guha Abisirayeli akaruhuko, ntivyari gushoboka kuvugwa yuko Imana isubira kuvuga ivy'uwundi munsi w'akaruhuko. Ndashaka kuvuga ngo hariho uburyo butatu bw'akaruhuko tubona mu ijambo ry'Imana, canke 3 sortes de repos. Akaruhuko ka mbere tubona mu ijambo ry'Imana muri Genèse twarakize ko mu minsi yahera twarabonye yuko igihe Imana yakora ibikorwa vyayo ku munsi w'indwi yararuhutse. Nakaruhuko niho hantu hambere muri Bibiliya hinjije ijambo ryitwa Saba canke Shabbat mu Giheburayo, ni gihe Imana yaruhuka ibikorwa vyayo. No kuvuga ngo Imana yaragize activité, uwundi munsi iraruhuka. Bene aka karuhuko nakaruhuko kavugwa iyo umuntu aruhuka ibikorwa biruhisha ashobora kuba yakoze, ama effort novuga physique, niko twita akaruhuko ka mbere, aho wicara ukavuga ati ndaruhutse, iyi ndwi nararushe, ukaryama cyangwa ugakora ikindi kintu cyangwa ugakora ikindi kikuruhura ukaruhuka. Ako nakaruhuko ka mbere kitwa isabato. Ariko akaruhuko kagira kabiri nakaruhuko Imana yasezeraniye Abisirayeli. Aka karuhuko Imana yasezeraniye Abisirayeli nakaruhuko Imana yabasezeraniye ibavana kwa Farawo muri Egiputa ibatwara mu gihugu c'isezerano. Ico gihugu c'isezerano ari ico gihugu c'i Kanani, Imana yari yategekanije ko kizoba uburuhukiro, hazoba ahantu abantu bazoruhukira. Ubu bwoko bwari bwabaye amasiècle 4 n'inusu, bari babaye muri esclavage, bari maltraité, bafashwe nabi kandi bari dévalorisé, kuko ubuzima bwari babayemo bwabatuma bumva umenga nta gaciro bafise nubwo barabuzukuru ba Abraham. Imana mu kuza gukoresha Mose mu kubabohora ikabatwara mu gihugu, Imana yaraspecifiye ibintu bibiri. Imana yabatwaye mu gihugu kugira ngo bayihimbaze, kugira ngo babe muri communion avec Dieu. Ariko ikindi kintu cagomba gukarakteriza ico gihugu bagiyemo nuko ari igihugu c'amata n'ubuki, kandi bazoba bafise ico no kwita akaruhuko. Imana yabatwaye mu kibanza c'akaruhuko. Objectif y'Imana mu kubasohora yari yo gutwara abantu bayo mu karuhuko. Ariko kuri uyu murongo twasomye turabona yuko Abisirayeli nubwo bashitse mu gihugu c'isezerano bafashijwe na Yosuwa akabashikana mu karuhuko, turabona yuko bamwe deja barapfuye batarashika mu karuhuko, bapfira mu bugaragwa kuko batashoboye kwizera. Ariko tukabona yuko n'abandi bamaze gushikayo bataruhutse. Ati nico gituma plus tard, uravyumva, Imana isubira kugira gute? Isubira kuvuga Dieu parle dans notre jour. Bisobanura ngo yaba Yosuwa yarashoboye gutanga karuhuko ku bwoko bw'Imana, nta kuntu Imana yari gutanga isezerano rya kandi karuhuko. Come on, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero Imana yatanze isezerano rya kandi karuhuko kuko i Kanani batashoboye kuharuhukira. Niho twebwe abantu bo mu isezerano rishasha duca tumenya karuhuko duhabwa muri Kristo Yesu, muco yakoze, kandi ako karuhuko duhabwa kuva dukijijwe ni nakaruhuko kari eternel, kuko nitwanapfa dupfiriye mu mwami Yesu ashimwe. Bibiri ivuga ngo tuzoba dusinziriye itiro tuzoba turi mu karuhuko, kandi tuzoba twinjiye mu karuhuko kazoherekezwa na eternite. Ni ukuvuga ngo twebwe turi abantu bakaruhuko guhera umunsi dukijijwe gushika muri eternite. So nukuvuga rero ngo ubwo buryo bubiri bwo kuruhuka, uravyumva,
canke butatu bwo kuruhuka. Ibituraba twebwe uno munsi si akaruhuko kari geographique kava mu gihugu, kandi si n'akaruhuko k'ibikorwa byacu nubwo nako gakenewe, ariko akaruhuko Imana isubira kudusezeranira muri Kristo n'akaruhuko kava mu gikorwa ca Kristo gikoreka mu buzima bwacu, hama akaduha akaruhuko ko mu mutima, ku buryo naho noba ntararonka fiancé canke ntararonka fianceuse, ku buryo naho noba ntararonka akazi canke ndagafise, ku buryo naho noba ndavyara canke ntaravyara, mu byakoretse n'ibitarakoreka ndafise akaruhuko. Kuko akaruhuko sur le plan ya bénédiction, ça vient au premier plan. Umuntu w'Imana agira akaruhuko. Rero kuri uyu murongo akavuga ngo kw'iryo sezerano rikihari ry'akaruhuko, craignons, uravyumva, tube maso kugira ngo nitwinjire dutevye, kugira ngo ntihagire uwinjira muri ako karuhuko atevye. Ni ukuvuga ngo kuva ukijijwe wagomba kuba uri umubeneficiaire w'akaruhuko k'Imana, ariko igihe ukijwa ukamara imyaka 2, 3, 4 ugistragoringa mu buzima bw'iwawe kandi utaruhutse mu mutima, ni ukuvuga yuko hariho anomalie muri marche yawe avec le Seigneur. Hari ikintu kitameze neza, kitari bien fixe mu rugendo rwawe n'Imana, kuko ugendana n'Imana ikintu kimuranga ca mbere nako karuhuko, nayo mahoro yo mu mutima, ni iryo tuze, nuko guhazwa, nuko gushima ku isahani ari bikeya, Yesu ashimwe cyane, nuko kumva ufise umunezero atakiwujustifia. Sinzi ko birabashikira ukumva uranezerewe ukeza mbe kuba kinezerewe no munsi habaye kugasanga nta kintu kimwe cabaye, none kuba kinezerewe nta na kimwe cabaye, none habaye nta na kimwe, kuri konte hameze gute bleu, nuko uravyumva, none kubera kinezerewe uravyumva. Reka ndakubwire ngo hariho ivy'Imana itugemurira bitava ku bindi bintu bifatika, nubwo nibifatika navyo biduha. Yesu ashimwe cyane. Ariko abantu b'Imana, Imana ibigisha iturerera muri independence y'ikindi kintu na kimwe. Ubuzima bwacu budepanda kuri yo, nubwo ibindi tubikenera, ariko Imana ikreye iyo dependance kugira ngo n'igihe ibyo bindi bibuze, umuntu w'Imana aguma afise ishimwe, aguma afise indirimbo, aguma afise zaburi, aguma afise intahe, aguma ashobora gufasha umerewe nabi, akamati nanje merewe nka wewe ariko mfise ishimwe mu mutima, akamati none wewe sokre yawe ni unywiki, ati namize Yesu. Haleluya. Rero aravuze ngo tube maso, siko tube maso kugira ngo ntihagire numwe muri mwege aparesa nk'uwajacerewe, ntihagire numwe muri mwebwe aboneka nk'uwacerewe kwinjira muri ako karuhuko. Ni ukuvuga ngo burya rero uko tumerewe turabifise mu ruhara. Nimba ntaruhutse si kubera Imana itampaye akaruhuko, ahubwo Imana imbwira ngo nube maso, ahubwo ntuceregwe. Nimba maze imyaka 5, 3, 2 mu gakiza 8, 10, 12, ariko ukaba udafise umutima uruhutse, ni ukuvuga ko wewe waracerewe, kuko nuri kura beneficia amavantage yose y'umusaraba. Hariho ivyo ugikumiriwemwo atari Imana yagukumiriye, ariko ni kubera muri wowe mu buzima bwawe hariho iyindi base muri wowe, muri systeme yawe igomba kuba déraciner kugira ngo Imana itere ivyo bwami bwayo. Yesu ashimwe cyane. Amina. Haleluya. Usomye mu Baheburayo nyene gice ca 2 ku murongo ca 4 ku murongo wa 2 nyene, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nkabo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko ritavanzwe n'ukwizera mu mitima y'abaryumvise. Haleluya. Mumvise abantu b'Imana, uraza kunyihanganira no musi turiko turiga, uri washaka ufate note. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riduhaye information ikenewe cyane. Iravuga ngo ubu butumwa bwiza twebwe uno munsi twumva, nabone ubu butumwa bw'akaruhuko barabubwiwe, nabone mu gihe cabo mu buryo bwabo buri moins parfait nk'ubw'iwacu, kuko ubw'iwacu buri muri œuvre parfaite ya Kristo, ariko ivyabo vyari gitutu cibizoza. Ariko nabo barabwiwe ubu butumwa bw'akaruhuko, barabwiwe ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa ngo babariwe nimbugize gute, ntaco ryabamariye. La parole qui leur a été communiquée, partagée, ne leur servit de rien.
ijambo bahawe ntaco ryigeze rigira gute ribamarira. Donc twumvikane shengero ry'Imana, nubwo muri ngaha tugasangira amajambo y'Imana mukanahezagirwa, birashoboka ko amajambo wumva ataca kumarira, kuko kumva ni kimwe, ariko kugira ngo rijya jambo ribe integre mu kwemera kwawe. Ndakundira ijambo abakatolika bakoresha ukwemera, kuko ni kirundi ciza vema kwemera, kuko burya umuntu wese ukwemera kwiwe kurafise ibyo yemera. So ijambo ry'Imana rikubwira akaruhuko riyije rigasanga urafise ibindi wemera, kandi naryo rikaba rishaka ko uryemera. Burya nta muntu yemera ibintu bibiri. Mumbabarire, hariho abantu bakunda amasengesho ariko banaraguza. Hariho n'abantu baza mu rusengero bafise bya biheko byo ngaha mu nda, kuko kuri bo ifo gupima izo mana zose, kuko kumbura imwe yoba faible canke igasinzira. Ariko burya bene uwo muntu ubuzima bwe burapasuka, kuko ata muntu ashobora kwemera ibintu bibiri. Systeme y'ukwemera ingene igizwe, canke muri terme yacu mu giporoti y'ukwizera ingene igizwe, nta muntu afise possibilité yo kwemera ibintu bibiri. Wemera ikintu kimwe, kandi iyo wemera ikintu kimwe ça veut dire ko hari ikintu uza gupakurura. Bwira umwicanyi uti ntushobora kubitunga vyose, kunone ko vyanshikanye kure, kunone ko vyamfashije, ukamenya ngo hari ivyo nashitseko. Ego hariho ivyo ukwemera kutariko bigushikanako, ariko bikaba biri empoisonné, kandi bikaba bifise umukoshi uzoja no ku ruvyaro rwawe, kuko na Satani arakora ibitangaza. Aravuze rero ngo iri jambo nyene ndiko ndavuga uyu munsi nabo bararyumvise, ariko naho baryumvise ntaco ryabamariye. Why ataco ryabamariye? Ngo kubera uravyumva iri jambo ataco ryabamariye. Why? Kuko atakwizera ryasanze mu mitima yabo. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Mu kirundi havuga gutako gace ritavanzwe n'ukwizera, kuko iryo jambo bamaze kubyumva ritavanzwe n'ukwizera mu mitima y'abaryumvise. Mu mitima y'abaryumvise. So bivuga iki rero? Iyo wumva ariko ico uri kurumva ntigisange mu mutima wawe hasanzwe hariho kwizera, ça veut dire yuko systeme yawe y'ukwakira nimira rya jambo ngo ijyasimile, kuko ntupave na kwizera kwica iryo jambo rivuga arico. Je ndabaha exemple y'iyi couple bafise umwana agwaye bankoze ko vraiment. Abantu bafise rendez-vous nimba ari le 13, hama duciye tubabwira muri eglise ko tuzosengera abana le 17. Murabizi umwana agwaye panique iri mu bavyeyi, ariko bobo haguca biruka hango rendez-vous y'umu spécialiste turayironse, baca barahoporta rendez-vous ya muganga, kuko batena ku mwana wabo asengerwa muri eglise. Kandi baza ko kajya kana busanga Imana yakugaye kari ngaha turiko turasenga. Yesu ashimwe cyane. Ariko ni gute umuntu ashobora kuvaloriza ibiri spirituel en face y'ibiri scientifique? Nuko muri we abafise ukwizera yuko iyo Mana yakurikiye ifise ico yobikorako, ku buryo ashobora kwegeza inyuma ico to kwegeza inyuma, kuko bibaza ko ari cyo finale akacegeza inyuma, kuko afise trust mu Mana yiwe yuko ishobora kubikora batarinze gushira kwibiso. Mu gihe hari amakouple ngaha muri mwebwe n'abana banyu badasengewe, mwabyumvise mvange, hari amakouple ngaha n'abana banyu badasengewe, n'abana banyu bataza no gusenga dimanche, mwabasigiye tiji muhira. Ijambo ntaco rikumarira iyo ridasanze mu mutima wawe hariho kwizera, kuko kwizera niko gutuma ijambo wahawe riba active. Rero ngo aba bantu nabone bumvise ibinyenerano muko murumva, ariko ngo ntaco vyigeze bibamarira, kuko igihe ijambo ryashika ntiryashoboye kwivanga no kwizera mu mitima yabo.
rero kubera absence ya foi ijambo ntiriba assimile muri esprit ariko ijambo rivyimbisha urutwe. Paulo yavuze ngo la connaissance tue. Hariho abapagani badakijijwe biga Bibiliya bakagira connaissance bakamenya ikigiriki n'igiheburayo. Iyo ivy'Imana bifise nk'ubumenyi biravyimbisha umutwe ariko ntibikomeza ubuzima bwawe kuko ijambo ry'Imana n'ubuzima kandi nta nari mu buzima buza gusa kwa alimenta la tête ariko ubuzima bugenda aho ubuzima buri. Mbega ubuzima buba mu mpwemu. Impwemu nico gisata ca mbere kibanuri n'ibiri spirituel kigaca cafekta umushaha wacu ingene twibona ingene twiyumvira tugaca tugira ivyo twanka. Yesu ashimwe cyane. Hamwe bavuga ngo abandi bangoyenga naho ngo dukirijwe ngo umugabo ngo n'ujye utwiyo n'utwabandi. Iyo migani yose y'igipagano kayidahwa kuko wowe uzi yuko Imana ari ikuza umuntu waronka okaziyo yuko ujye utwabandi ntutujye ukababera igitangaza kuko wowe code yawe ya benediction ntihagaze mu guhonyora abandi ariko code yawe ya benediction ihagaze mu karuhuko ufise muri Kristo no muco yakoze kandi arico kikuruhura kandi arico wowe wiapproprier arico gigize amavaleur yawe. Bugiye fenomene dufise muri no myaka y'abantu baharaye ivyo gukizwa tukagira abakizwa bavanga turafise ikibazo gikomeye kuko Bibiliya ivuga ngo genda abantu mubabwira ubutumwa bwiza. Haleluya. Bihane babatirizwe mubagira bigishwa. Uno musi abantu barihana bakabatirizwa ntibaba bigishwa. Iyo abantu batabaye abigishwa kandi ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Iyo umuntu atari mu vrai disciple ntashobora kugendera muri instruction. Ça veut dire yuko ari umuntu azoguma sympathiza Imana ariko afise ibindi bintu yatashako yumva ashaka kubangikanya n'Imana mu gihe Imana tuyikurikira turi leje atakindi twikoreye kugira ngo course yacu igire umugisha. Hama abantu bagaca babaho bumva umenga Imana ntirikira bishura ariko Imana si Imana ivanze. Imana ntiri mélange. Imana ni matière itagira mélange. Rero ngira ijambo bararyumvise ariko ntiryagira ico ribamarira ngo kuko mu buzima bwabo ritagize gute ritivanze n'ukwizera. Aho uyu munsi muri kino gitondo ndiko ndavuga umumo wese arafise urugezo rwo kwizera akenera. Yesu ashimwe cyane. Kandi ukwizera no kuvuga ngo nukuhokonesa kwica Imana ivuga ariko kuri ukacakira ukagitambukiramo. Yesu ashimwe. Mbega nta madutu bufise birashoboka nka Petero yuko ushobora kugendera mu mazi ufise amaduti mu nyuma ukaza kunyika ariko kameme wayagiriyeko wabonye ko ijambo ry'Imana rukuri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi ukwizera ni ikintu gikura kandi ukwizera gukuzwa no kugutambukiramo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ntibyasanze ukwizera mu bumvise ijambo. Ça veut dire quoi? Umuntu yoza iminsi yose ngaha dimanche ariko akaba atakwizera afise mu mutima wiwe arashobora kubaho imyaka yiwe yose ubuzima bwiwe atagihinduka atagutera imbere ahubwo aguma adovena umugaferi canke umugafeze kurusha uko yatanguye. Bakavuga ngo ko asengera muri life center erega gusengera ngaha anyasigarante kuko Imana si lieu. Imana ni in. Rero nimwe kutubwira ngo hari abantu basengera ngaha bameze gutyo on s'en fout. Imana izobitwararika. Yesu ashimwe cyane kuko ijambo rivuzwe ntigivange no kwizera uwaryumvise ntashobora kuritambukiramo riguma ari buye rigoye ku buzima bwiwe ahubwo rigacika igitsitaza. Yesu ashimwe cyane. Bwira umuco ati witwararike w'urugendo rwawe gusa kugira ngo ntuceregwe kwinjira muri ako karuhuko. Haleluya. Ndakunda Yesu cyane gose. Ndashaka kubona amaboko y'abantu bikundira Yesu bari hano hantu vraiment. Yesu ashimwe. Verset 6, il explique à verset 2. Verset 6, Hébreux 4:6. Nuko rero kuko bukibikiwe bamwe ngo babushikemwo ariko ababanje kubwirwa ubutumwa bwiza babujijwe kubushikamwo no kutumvira Imana. Haleluya. Haracabikiwe, il est encore réservé. Turacabikiwe kwinjira mu karuhuko. Cane cane yuko
ababanje guhabwa iryo sezerano ry'akaruhuko batigeze bakinjiramo. Niki cyabatumye batinjira mu karuhuko? Ni ukutumvira. Surinya uti désobéissance. Niki cyatumye abantu bahawe isezerano batinjiye muri ako karuhuko? Nuko batumviye. Ni ukuvuga ngo bumvise yuko ivy'Imana ivuga biri trop high, bumvise yuko ivy'Imana ibabwira bisaba ikiguzi gikomeye. Muranganira n'abantu akambwira ngo pasteur ngo ivyo bintu ijambo ry'Imana ninsavye biragoye. Biragoye vraiment. Nanje nkavuga ntego biragoye. Ariko kubwo wizera biroroshe. Kandi Jesse mpora nkunda gushira pression ku muntu atari ready kumvira. Kandi simba shaka no kumuzana ko iterabwoba. Kuko icubwiwe kidasanzwe kwizera kiraza gupfa n'ubundi. Kandi ko atabubasha mfise bwo gucreate foi muri wewe ngo ndayivyare, uzosa nuko wizera. Ariko bujya gukurikira Imana ukagororokera Imana biragoye, kuko kenshi icimviro c'Imana cama gitandukanye n'ivyimviro twarerewemwo na vya vyimviro dukura muri vya bikomere vyacu. So nous pouvons, chaque fois que Dieu parle, c'est en contradiction avec notre façon de penser. La plupart des fois. Hariho abantu uzokwigisha gutangira Imana bagatsitara kuko baboshwe n'amafaranga. Ariko hariho n'abandi bantu bake batanga cane, bataranakizwa baratanga. Abonye babwiye gutanga, ahubwo bakugatereka kubivuga je ndayatange yose. Kuko niko asanzwe ameze. So hari igihe bishika ijambo ry'Imana rikavuga muri domaine wowe usanzwe urimo ufise mu koroherwa. Ariko kenshi ibice byinshi uzokwamusanga ijambo ry'Imana rivuga mu rwego wowe des fois rukugoye, kuko Satani yaratwononye bikwiye. Rero iyo rije rikavugwa we nturyakire, uca witwa umuntu w'umugararije, désobéissant, umuntu atumvira. Ngenda babwire ngo uyu munsi mwe mwicaye ngaha hariho abantu bariko barafata umuvuduko, hariho abantu bariko barafata ama decision, hariho abantu bariko baraja mu nzira. Ubuzima bwacu ntibusa. Biraryoshe muri eglise. Muri eglise hari igihe uhura n'abantu bavuye mu isi bakomeretse bashaka kwiha Imana. Ariko kandi muri eglise hari igihe uhura n'abandi bariko barajayo kandi bashusha. Reka rero jewe aba bavuyemo bobo nta nico no kongera ko kuko barabonye. Ariko reka nibwira bariko baragenda. Reka nakubwire vimasi no kubwira ngo ugire urugendo rwiza no kubwira ntihagarara. Kuko nta na rimwe Imana ivuga kugira wowe ikwicire, ariko Imana ivugisha ubwenge igategeka itisiguye, ariko muci ivuze kikaba ari benefice yawe kurusha uko ari benefice yayo. Kugororoka burya si inyungu z'Imana, kugororoka ni inyungu zacu. Iyo wanse kwizera icyo Imana ivuze ukabanza kwipimira, ukipimira ko ugarukira ya Mana wamenye uvunaguritse canke wahongotse canke watakaje, ariko ukazura igipasu kandi ubutumwa bwiza bwari bwagushikiriye ukiri muzima. Ivyo byose biva kuki? Biva kuri kino kintu, nuko ukwizera Yesu ashimwe cyane, amasezerano nubwo yari ahari ku buzima bwacu, ukutumvira ni kibazo gikomeye. Burya umukristo wa vrai ari caractérisé na obéissance afise ku kintu yumva ko Imana imutahuje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Akongera ngo akavuga rero gutya, akavuga ati rero ntibashoboye kwinjira mu karuhuko kubera iki? Kubera désobéissance. Ni ukuvuga ngo jewe ndashobora kubura akaruhuko ko mu mutima wanje kuko ndi umuntu ari désobéissant. Burya umuntu atumvira Imana ntagira amahoro y'Imana. So ni ukuvuga ngo obéissance irafatanye na degré ya repos. Yongera aravuga kuri verset 3, Hébreux 4 verset 3. Kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro, dushika mu buruhukiro. Stop. Abizeye bashika he? Abizeye bashika he? Haleluya. Murumva yuko ukwizera kudahagaze kuri matériel gusa turonka, ariko ukwizera kura affecta état du cœur, état de notre âme. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Aravuze rero ngo abagira gute? Twebwe abizeye twashitse mu buruhukiro, nous qui avons cru, nous entrons dans le
hopo bandanya Fisto nk'uko yavuze iti nk'uko narahiranye ishavu ryanje nti narahiranye ishavu ryanje nti ntibazoshika mu buruhukiro bwanje ntibazoshika mu buruhukiro bwanje naho yari yarahejeje ibikorwa byayo uhereye ku kuremwa kw'isi. Yesu ashimwe. Imana irarahiye rero avuga ngo mu ishavu ryayo aba bantu ntibazoshika mu karuhuko kanje, ngo Imana ibivuga kandi ibikorwa byayo yari yarahejeje kubikora. Ça veut dire quoi? Ibikorwa byose Imana yakoze igihe itararema Adamu na Eva, ibikorwa byose Imana yakoze ya prevoit ikintu cyose gikenewe kugira ngo aba bantu babeho mu karuhuko. Nukuvuga ngo plan initiale y'Imana c'est le repos. Umuntu muri activité, umuntu mu gucukura, umuntu mu kurondera petrole kugira ngo acrée système ya énergie, ni ibintu Imana yarekeye umuntu biri muri état brut kugira ngo abidevelope, hama umuntu nawe nacika créateur, hama abe satisfait nawe na la création. Nkuko Imana yaryoherewe la création. Iravuga ngo ivyo nareme byose ni vyiza. Kuko iyo umuntu aremye ikintu, iyo umuntu avyaye umwana basa, iyo umuntu yubatse umugambi ugakoreka, birazana joie na satisfaction kuko tu réalises un projet, une vision yahora iri virtuelle mu cimviro cawe iri matérialisé. So no kuvuga ko Imana ibintu byose yaremye gategura, c'était pour apporter le repos. Rero ngo nubwo Imana yamaze gushiraho ibintu byose vyankenegwa byari bitwiye gutuma umuntu aruhuka, kuko Dieu s'est reposé de ses œuvres, nta kindi atakoze neza. Ariko ngo irarahira mu ishavu ryayo iravuga ngo aba bantu ntibazopfa binjiye mu karuhuko kanje. Nubwo ivyo na prevo yari ivyo kubaha karuhuko, ariko kuko arabagararije nanje ntibazokwinjira mu karuhuko, kuko banse kungirira confiance, banse kunyizera, banse kwizera inzira zanje, bizera inzira zabo. Nanje ndarahiye ntibazokwinjira mu karuhuko. Turiko turumvikana ibintu byose bigomba gukontribua ku munezero n'amahoro yawe bireexista muri plan y'Imana, ariko ntibiri effective mu buzima bw'iwawe kuko wowe ntiwadeha ku cimviro c'Imana. Tu choisis ivy'Imana ushaka n'ivyo udashaka. Ufise principe zawe ziruta principe z'Imana. Haleluya. Aravuze rero ngo Imana iravuga ngo ntibazokwinjira mu karuhuko. Nico gituma mushobora kubona umuntu yitwa ko yakijijwe, ariko waraba ubuzima bwiwe ukabona ko karashakisha ku mariba menshi, co mu marinyoti, co mu hakaruhuko, ico gira gute, ariko ukabona nta parvena, kandi ukabona agenda zazanirwa n'ivy'Imana, ariko ntukwiye kuzazanirwa n'ivy'Imana, kuko ivy'Imana tu yashwazi ivyo wemera n'ivyo utemera, kandi nivyo byonyene bishobora kugira gute kuguha ako karuhuko. Haleluya, amen. Ngira mvuga ikintu nk'akarorero, kandi nkoresha akarorero ka kure. Nigeze kuba ndi muri Etats-Unis, umuntu arambwira ngo je ndazi kubona umuntu ninjiye muri Uber, ariko arambwira ni nko muri taxi, arambwira ngo wowe uva he? Nande mu nyuma ndamubaza none kuko ibambarije aho mva kuti baje ko ndi umuntu wa Amerika. Acambira ngo ya kuko ngo aba black American barafise ukuntu bameze. Buje je nagize ka observation gato, ngerageza kwiga ku mapeuple abirabure bo muri Amerika n'aba Sud Africa. Aba bantu bose n'abantu bagize ubuzima bugoye kandi bubi. Sinzi gituma amapeuple yababaye aririmba neza. Iyo ni constant ya mbere. Ariko birashoboka yuko kuririmba biraba deep iyo biri vrai, kandi bire exprime ikintu cyaco cyose umuntu afise muri we, caba ciza canke caba kibi. Rero amapeuple aba yarababajwe araririmba. Ikindi nca kabiri nababonye ko abo bantu babiri uzosanga umwirabure w'umunyamerika naho yo bafise akazi keza canke yaraprospeye, barafise ukuntu bameze. Siko erezoma ki message yanje tazoba traduit mu Congereza, kandi akaba atanumwe arimwe muri mwebwe, ariko ari ikintu bameze nk'abantu bibiharaduke canke abantu menga unababonye vima nawe urabatinya, kandi uravyumva ukumva umutekano wawe urabaye mukeya. Ariko rimwe na rimwe kujya kuntu bameze ni heritage mbi bafise ya esclavage. Abantu babaye mu buja nkuko kwa Abisirayeli
baba ari abantu telma indani muri bo bari détruit ku buryo uza gusanga ingene bubaka ingo zabo, ingene barera abana, ingene bifata, ingene bambara, extravagance des fois bagira, ingene apparence zabo extérieur. Abantu bari blessé, rimwe na rimwe muze mureka kujija abantu. Hari igihe umuntu ingene mumubona hanze aseruka ari kimenyetso cy'ingene amerewe indani. Yaba muko avuga, yaba mukungene yikomporta, ariko bajya abantu naho bamaze imyaka atari aba esclave. Aba Sud Afrique bo murababona urangene bama bica abandi birabure. Kandi nabantu umuntu wese abarabaye muri Afrique du Sud arakubarira ati bajya abantu nabantu baba complexe kandi bari compliqué, bari difficile à vivre kandi kwica na violence ni kintu kiba mu maraso yabo. Ariko bijya kenshi n'ama comportement ava mu kumererwa nabi kw'abantu. Hamugacu usanga bira affecta famille, bira affecta région, bira affecta ihanga. Ugasanga tout un peuple mu gihugu ifise ukuntu iri difficile, ariko ni a partir y'ayo héritage. Naho bamwe batabonye apartheid, aba Sud Afrique bamwe biki gihe, ariko bakaba bafise ayo comportement. Le fait yuko barezwe n'abavyeyi baba victime, nabone bafise ama comportement y'abantu batamerewe neza. Kandi bo batabonye agahazo k'abavyeyi babo, ariko baravyumvise, baravyonse, barabigaburiwe. Ça veut dire yuko rero uko twege tuba tumeze n'ingene twikomporta biri justifié mu bintu byinshi byo muri kahise kacu. Ababisirayeli bari bagiye mu gihugu c'isezerano, Imana ibaha amazu batiyubakiye, Bibiliya ivuga ngo muzoba mu mazu mutubatse, muzokwimbura mu ndimiro mutateye. Bari abantu danku bacitse, abantu prospère. Bagisohoka muri Egiputa deja basohotse bamwe ari miliyoneri kuko batwaye inzahabu zose za Egiputa. So umuntu atigeze amenya liberté, umuntu atigeze agira umwidegemvyo, ukamwexposa kuri ivyo bintu biteye ubwoba, arakubana uyundi muntu akakubana umusazi. Mose baramusazishije banamuprovokamo n'ingeso zishavu zigira gute, baramurira gute Imana iravuga ngo mwishavu ry'aba bantu bazoshika. Jewe ncavana none gamana wowe kuri umuhinga, aba bantu kuki bavuze ngo nibazoshika mu karuhuko kuko batumvira. None gamana wowe nturi umuhinga wa comportement. Erega bajya abantu bari bagiye mu muyondi na ambiance na liberté batigeze bagira, bakubitwa ikimoko everyday bagahonyogwa bagasuzugwa. Iyi liberté ni luxe bari binjiyemo, byari ibintu bidashobora gutuma bakumvira. Ariko kurundi ruhande nkabona reko Imana yavuze ngo mwishavu yararahe ko badozoshika mu karuhuko. Donc rero Imana ni yitwararika, ntigarukira muri comprehension ya psychologie y'umuntu gusa, ariko iranaja kure izi ko yamuhaye cankenerwa co gukira amakaba atakiza. Bisobanura ngo ivyo wambarira vyose vyagushikiye mu buzima kandi vyakononye ntibijustifia kuguma gutyo. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste. Urafise responsabilité, urafise réponse que tu dois donner, alléluia, à la possibilité yo kwinjira mu karuhuko wahawe n'ijambo ry'Imana. Urafise raison cyangwa urafise uburenganzira bwo kuvuga ngo amen kuci Imana ivuze kandi gicitsi canje kandi ngiye gutangura kukigenderamo kuko niko kuri ivyo nabayemo ni kinyoma. Yesu ashimwe cyane. Kuko urafise part ya responsabilité muri marche ya liberté no muri marche no mu gutambukira mu karuhuko Imana yaguhaye kugira ngo ntubeho utaruhutse, kandi Imana umugisha wa mbere yaduhaye ku musaraba arakaruhuko. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Esprit y'ubu victime ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Kwa muvuga ngo bangiriye ibi, kwa muvuga ngo bakoze ibi, kwa mubona abandi bantu hari ibintu batakoze bari bakagombye gukora, kwa ofisi imihari, kwa wibaza kumeze nabi kubera abandi. Reka ndakubwire barakugize mubi, ariko ngaha hari indi nkuru nziza. Iri jambo twabwiwe, ubutumwa twabwiwe butubwira ko Kristo yatugize beza, yatugarukanye muri eta yacu initial kuco yakoze ku musaraba. Eida uri conforma kuco yakoze cyangwa uraguma muri ico kinyoma. Ariko nimba ico Yesu yakoze arico kiri puissant kurusha ico kinyoma, dahwa. Ewe naho naye gufata titre y'i message nkayita ngo dahwa. Parisizwe mu mabimvyo navuze byose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mumbabare jarige ntagira indero. Ariko ahubona nararezwe. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo w'indwi aho nyene mu Baheburayo 4 ku murongo w'indwi. Yongera gutoranya umunsi. Rero uyu munsi verset 7, come on, mwe muri he kuri écran 7. OK. Dieu fixe de nouveau un jour.
niwo uwo munsi niwo uyu munsi apana l'année prochaine muri 2023 uyu munsi Dieu fixe un kandi Dieu fixe un nouveau yani ni kusema ameshatoa akatoa again Yesu ashimwe cyane il fixe il fixe quoi komereza muntu w'Imana ivugira mu kanwa ka Dawidi ivugira mu kanwa ka Dawidi ngo igihe kirekire cyane giheze vrai nkuko tumaze kuvuga tuti uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomanaze imitima yanyu n'endurcissez pas vos ryari vraiment l'année prochaine ni décider gukurikira Yesu l'année prochaine vraiment mumbabare jari abantu mbonera l'année prochaine ni décider guheba umuhabara nta na rimwe kwihana ari projet à long terme iyo twumvise ijambo kwihana yaba ari today tout de suite haleluya oya ngo umuntu ndayiba ngo nkayasubiza today Yesu ashimwe cyane none abantu b'Imana udaprofise grâce biraha hantu ejo uzoronka ingufu zezo kubikora decision zidafatiwe ngaha erega iki ni kibanza c'ama decision iki ni kibanza c'ingingo zikomeye aha Bibiliya ivuga ngo abamarayika baba bariko barandika uravyumva le Saint-Esprit parle. Tu ne peux pas reporter à demain ico Saint-Esprit akubwiye gukora uyu munsi ngo bikira uyu munsi n'endurcissez pas vos cœurs. Hari umuntu ariko aravuga ati pasteur aho harengana nanje ndahahagaze sindengana no munsi n'ibisaba kuja mu mubiri turagwana. Yesu ashimwe cyane, Bwana asifiwe sana. Bitegerezwa guhagarara kandi hariho ubuntu bw'Imana buza kugushoboza. Yesu ashimwe cyane kubera haracariho isezerano ryo kuruhuka kwawe. Verset 9 et 10. Nuko rero haracariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Kuko ushitse mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse ibikorwa byiwe nk'uko Imana yaruhutse ibyayo. Yesu ashimwe cyane. Ushitse mu buruhukiro bwiwe bagize gutabaruhutse ibikorwa nk'uko Imana yaruhutse. Imana ibikorwa yaruhutse nibi kurema. Yesu ashimwe cyane. Yarabihejeje iraruhuka. Yesu ashimwe cyane. Twege ibikorwa turuhuka nibi nivyeje kukazi vya lendi no. Ivyo twebwe turuhuka nivyo Bibiliya yitwa les œuvres de la chair. Nivyo Bibiliya yita ibikorwa vyacu. Ndagomba kubigusomera muri Galate chapitre 5 verset 16 kugeza kuri verset 21. Ibi nivyo bikorwa iyo winjiye mu karuhuko k'Imana wowe ucubiruhuka. Wowe no kuvuga ngo wewe activité yawe ntibikigizwe n'ibi bikorwa tugiye gusoma n'ibindi ntaza gusoma, ariko ibi byo bigomba gupakurugwa. No kuvuga ngo nk'uko Imana yaruhutse ibikorwa vyayo nawe Imana ikira gutumira kuruhuka ibikorwa vyawe. Mbega nibihe bikorwa Imana igutumira wowe kuruhuka? Galate 5:16. Ndavuga nti mugendeshwe na mwemu niho sorry. Ndavuga nti mugendeshwe na mwemu niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza. Stop. Mugendeshwe niho mutazoshitsa. Kugira rero ngo mwebe ibikorwa vyanyu bibi bipfe no kuvuga yuko ubuzima bwanyu budasubira kurongorwa na kameremere zanyu, ariko mutangura kuba abantu bagenda barongorwa na mpwemu yera, kuko ni bashobora guproduza muri twege ibikorwa vy'Imana. Komeza. Kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka kandi mpwemu yifuza ivyo akameremere kanka. Mwumvise bwira mu cyane ati tubibona kumwe. Ivyo kameremere kawe gashaka nivyo mpwemu y'Imana ashaka, imisi yose vy'amabiri opose. So rero kimwe kigwana n'ikindi. Hamu no musi muri kino gitondo dimanche turi tariki zingahe? Dimanche le 20. Kuri uyu munsi uramenyeshejwe ko wewe uri mu arbitre.
w'ibirengana hagati y'ivyo mpwema ashaka n'ivyo kameremere gashaka. Burya ni wewe umucamanza yakoraniye hano hantu natwe no munsi muri kino gitondo. Aha. Kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mpwemu ntimukiganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana. Nibi ubushurashuzi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, ishavu, ikeba, kwitandukanya, ibice, inzigo, kuboregwa, kudandahigwa, n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nkuko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoraga ubwami bw'Imana. Biri clair? Murashaka kongira commentaire? Irakenewe. Ntayongira. Kuri liste yawe ugenda usurinya. Ndaguhaye devoir à domicile ejo tuzoba turi ngaho tuko turasenga, genda utravaye kuri ibi bikogwa urabe ibikugize hama ubikuremo. Nukuvuga ngo ibi bikogwa Imana ifise objectif yuko tugira gute tubiruhuka bikava mu bikogwa vyacu. Why? Kuko iyo turi muri ivyo bikogwa vy'ingeso mbi burya mu birabe neza nivyo bizana umuruho. Ibikogwa tugomba kuruhuka nuko ari ivyo bituruhisha. Imana ntiyatubwiye ngo duhebe louange na adoration. Imana ntiyatubwiye ngo tureke kugirira neza abantu. Ariko Imana yatweretse yuko igihe turi abantu bari active mwishari, mu guteranya, mu macakubiri n'ibindi, izo ngeso canke ivyo bikorwa vyose nivyo bizana mu buzima bwacu kuruha. Rero ivyo bituzanira kuruha, Imana idutumira ngo nimba nayone yararuhutse ibikorwa yari kirakora ikaruhuka, natwe idutumiriye kuruhuka ibikorwa vyacu. Imana ishaka ko dukora, Imana ishaka ko twiruka, Imana ishaka ko dutera imbere, Imana ishaka ko tudandaza, Imana ishaka ko turongora, Imana ishaka ko dukora ibikorwa vyiza. Ariko ishaka kubidukoresha dufise umushaha uruhutse, uri clean, uri demuni n'ibi bintu vyose twavuze ngaha bishika 10 na bingahe canke 20 na bingahe bitagira uko bingana. Kuko Saint Esprit nawene alopose agiye kurema muri twebwe ubugwa neza, urukundo, ukugira neza, ukwihangana, ukwifata, ukwirinda. Ivyo bintu byose nivyo muhemu yaragiye guproduce muri twebwe kugira ngo muri activite yacu tugaragare ivyamwa vya muhemu kurusha uko izo comportement ziri malade zituvamwo. Kubera iki? Kuko twahisemwo kuruhuka ivyo bikogwa ukavuga ati ndabihagaritse, c'est fini, homba homboke. Hano b'Imana utagize revolte iri spirituelle kuri situation yiwawe, ewe tuzoguhamba hataragera. Kandi kanatsinda hariho n'abantu batarapfa ariko baravye basa n'abapfuye. Abantu bose bagufata nkaka, tugufata nk'ingorane igenda genda. None kubera iki wokwemera ukaja muri Yohana kandi waracunguwe kandi waraguzwa amaraso y'igiciro? Nuko ugomba gushika ahantu ukamenya yuko ivyo bikogwa naho hari inyungu Satana biguheramwo nta nyungu zirimo. Biri contre-productif kuko ntibitwiza amahoro n'akaruhuko mu buzima bwawe. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, Nihagira umuntu agwa akurikiye icitegererezo c'ababandi cyo kutumvira Imana. Biri clair ni? Vuga uti avance. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri verset 1 batubwiye yari forme ya craignons. Ubu naho batubwiye muri verset 11 efforçons-nous. Urabifisemo uruhara, urabifisemo contribution, urafise ico ugiye kubikorera. Kandi ntihagire n'umwe muri mwebwe uravyumva à la fin des temps tuzoza gusanga uravyumva wabaye nk'ababandi wagize gute watanze akarorero ko kutumvira. Encore une fois ijambo désobéissance riragarutse. Verset 12. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, ego, rifise ubushobozi, ego,
rirakayishe ego kuruta inkota ego ifise ubugi impande zombi ego rikinjira gushika naho ego ritanya ubugingo n'impwemu aha rigatanya ingingo n'umusokoro aha rigasuzuma aha iby'umutima wiyumvira aha ukagirira imigabo. amen. Rero dimanche nahereje kuri iyi verse n'ubu ngira nje guhereza kuri iyi verse. Umuti w'ico kibazo cawe c'est la parole. Pourquoi? Elle est efficace, elle est plus tranchante, elle pénètre, rigashika indani muri wewe aho ibintu byafunganiye, aho ibintu byasobaniwe muri intimite yawe, rikabikorija, rikatandukanya ibyawe n'ibitari ibyawe, rikazana iyo jugement, rikakubwira ngo rega hajya wewe uhora ukora bijya bintu, erega hajya wowe kujya so guca bugufi. Ukavuga ati mbana nuko abantu bose banyemera ngo naciye bugufi. Oya uribona. Ati tiens ati raba hajya nahajya kwa cupfuka muti ndumwibone. Kubera iki ko rya jambo yo ripenetra risepara ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana biri muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Bikazana clarté, bigagukuramo ikinyoma wewe wamye wibaza kariko bigenda. Ukaba warakuze ubona iwanyu bafata nabi ababoyi, nawe ukabafata uko, kuko niko wakuze ubona iwanyu bimeze. Ariko rya jambo rya penetra rikakubwira ngo nabajya nabone ni vyaremwe vyanje. Ukumva naho batize wowe uri gitangaza, ukumva ubahaye agaciro Imana ibaha. Rimwe mukicara nawe ukababwira n'ivy'Imana, canke ikindi gihe ukabasororera ibirenze salaire, canke ikindi gihe ukabagabira agakado kabaha impuzu yawe. Yesu ashimwe cyane. Canke ukababaza ngo umeze neza, bakubwiye ngo aramenetse umutwe ngo araryamye, ukaja muri ca cumba kibiciwe utashizemo ni matera, ukamusangayo kumuganirizayo. Why? Kuko la parole qui pénètre yaguhaye iyindi indice de valeur, ikwereka agaciro k'umuntu kurusha uko so yabikweretse. Umenya ko ata muntu umwe wo gukengerwa, kuko ujya na wene yarakowe amaraso ya Yesu. Umenya yuko na wene ari mu beneficiaire w'ubuntu nka wewe, kandi ashobora kuba mwene so, kandi ashobora kuzoja mu ijuru hamwe nawe, kandi yuko Yesu amuraba nk'uko akuraba, uretse ko we wagiriye ubuntu bumurusha. Kandi wahawe vyinshi, azogira gute? Azobazwa vyinshi. Kandi wewe kuko wagiriye ubuntu uriho devable cyane ku Mana, kuko yakugiriye neza kurusha uko yagiriye abandi. Ahubwo ugiye kuba igikoresho cyo kwereka abantu Imana. Ujya wagenda ukamukunda Ezekiel, ukamwitwareka akavuga ati je patron wanje nurundi rugezo, nurundi gwego. Ariko Ezekiel yaja kuverifya, bakavuga ngo papa n'umudiakoni kuri eglise, baravuga ngo patroni yarakijijwe kunda Yesu. Abantu bagaca bati bwa bundi umuntu akijijwe ari different. Yes, kuko benshi ntibari different. Why? Kuko barakijijwe, barabatirijwe, ariko ntibigishijwe. Hama ko batigishije nta instruction ubuzima bwabo bufise. Bantu b'Imana, wombwira gakiza utambwiye guhinduka noca ndabivamo. Kuko nimba Yesu azura abapfuye, nimba azotuzura, abamarika bakavuza inzamba, tukazuka twarapfuye, abariwe na krokodile bazugaruka. Imana iduhamagara ku nzamba twese tuzu. Nimba ivyo bintu bizoba, nimba iyo Mana iri fort, none iri faible quand il s'agit de toi? Non. Iri faible kubera wewe. Tu ne permets pas à Dieu de te travailler. Mais sinon, ubushobozi buri available kugira ngo wohinduke. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Rapidement mwandike ibi bintu. Iri jambo Yesu ashimwe cyane. Iyo ginjiye mu mushaha wacu, Yesu ashimwe cyane. Nagomba kubaza kino kibazo. Nikihe iryo jambo ripenetra riza gukora muri twebwe? Siko nikihe rikora? Uravyumva ucandika icambere nuko ijambo yo rije muri twebwe rirajuja les pensées et les intentions du cœur. Umuntu yakiri ijambo ry'Imana yamagera ahantu akibaza igituma akora ivyo akora, kuko iri jambo ryo ryonyene rishobora kujija neza ivyimviro vyawe n'ama intention ufise.
iri jambo iyo wariretse hari igihe rizokubwira ibintu ukora kandi wari wumva ushaka kubikora. Hari ibintu rizokubwira ngo bihagarike kandi umaze imyaka ubikora. Kubera iki? Kuko iyo rishitsi bwina hawe rikontrola ibyo wimvira n'ibyo ushaka gukora. Ico ni cambere. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ikindi kigira kabiri. Uravyumva? Ricira urubanza canke rishira habona. Haleluya. Ikiri mu mutima w'Imana nikitari cyo mu mutima w'Imana. Elle juge ce qui est dans le cœur de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Ce qui est du cœur de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Ijambo najyanditse nabi. Haleluya. Kandi iri jambo ryashitse mu mutima wawe rigushirira habona ama obstacle. Ijambo rikwereka ama obstacle gutuma utokura mu gakiza. Iri jambo rirakwereka ibintu bikubereye intambamye. Bamwe baragenda mu mitego bakagwa mu mapiège. Ariko ayo ma obstacle, ayo mapiège yose, iyo uri umuntu uri mu ijambo ry'Imana wiriretse rigakora muri wewe, riraza rikakuburira rikavuga ati reka aho hantu. Igihe Imana yabaza Abrahamu, ikamubaza ngo uhitamo inzira ufata, uravyumva? Logiquement Abrahamu yari gufata inzira nziza, ariko Abrahamu abakondwi guhebera Loti kuko yamukunda, agire le premier choix. Ariko le premier choix Loti yagize yari yo gushwaza ahantu heza, ariko hamubereye habi n'umuryango wiwe bamera nk'abahonye. Ariko Abrahamu yafashe aux yeux des hommes ikintu kidasa neza, ariko kuko cari gihagazemwo Imana yapfuye gufata iyo decision, Imana iramugendera mu ijoro imuhisezerana. So no kuvuga ngo iyo ufise ijambo muri wewe, amapiège n'ama obstacle urayadetecta, urayabona. Ugasanga nturi kurafata ama decision mabi kubera iki? Kuko ijambo riguha clarté na discernement. Haleluya. Muranyumvaga abantu b'Imana. Ikindi Yesu ashimwe cyane. Ico nipfuza kirashobora kuboneka kari ciza. Ariko mbega ndagishize imbere y'ijambo. Uravyumva nsanga hatavyibanje birimo. No kuvuga ngo ijambo ridufasha gukontrola ama pensée, ama désir, ama motif. Vyose bikenewe kuba contrôlé par Dieu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari ama désir atubamwo. Hari ama pensée atubamwo. Ibyo byose ijambo ry'Imana urirekera kagira ikibanza riraza rigatriya rikavuga ngo ibi ni ivy'Imana, ibi si ivy'Imana, ibi ni ivy'Imana, ibi si ivy'Imana. Ça veut dire ko iri jambo kujya ritandukanya inyama n'umusokoro niko riza rigatandukanya ibisa n'ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ikindi ntidushobora kugendera muri ubu bugaragwa bw'isi tudahagaritswe canke tutariko turagenda muri raranti. Haleluya. Ijambo ry'Imana riko atari ryo riko riradufasha kugira ngo dushike muri ako karuhuko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni point ikurikira. Afin que notre marche dans le désert ne soit ni arrêtée ni ralentie, mais se poursuive vers le but qui est le repos. Ibi ni wareka ijambo rikagira place mu buzima bwawe ukaryubaha ukarikonsidera, rizoguha amahirwe yo guheza urugendo rwawe kugendera kuri speed Imana ishaka kugenderako kandi uzoshika. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kandi ni washika kizokarakteriza gushika kwawe na karuhuko. Haleluya. Icanyuma. Iri jambo riri précieux, ni ry'agaciro. Haleluya. Aragenda akanajuja amatandanse yacu ari perfide, amatandanse yacu mabi. Musi umwe mwana w'umukobwa aramwe ngo arigenda umva ashaka kuryamana n'umuntu nkaca nimve yose kuryamana uyu munsi. Hariho des tendances muri twebwe ziri perfide. Hariho amatandanse atariyo mu buzima bw'iwawe ari relationnel ajanye na sexe. Hari amatandanse muri wewe apfuye aboze ari nuri n'ikintu kibi cabaye mu buzima bwawe. Ivyo byose ijambo ry'Imana ryadupenetre rikadukora riragira gute? Riraza ivyo byose rikavyoza rikabitunganya rikabidukuriraho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tukamenya ngo ibi bintu na ama sentiment mfise na ama désir mfise sayo kulegitima sayo kunurisa. Iyo Satana akubwiye ngo miki kintu kibintu kiye gucukinurisa umushaha wawe, iyo ijambo ryagupenetre uriga kwibwira no. Hari abantu batazi kwibwira no. Dangize rero mvuga ngo bantu b'Imana aya ma influence ibi bintu bitubamwo, ibi bintu bidukorekeramwo bitumbere kutubuza kugira karuhuko k'imishaha yacu. Ugomba gushikana ukavuga ati Imana
libère ma vie. Imana ibahezagire. Muhaguruke dusenge Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tugira dusenge iminota mike. Nta saa sita igera. Minota 10 gusa ndashaka dusenge. Haleluya. No munsi na decide kubarekura kare kubera harashuje. Haleluya. Niturabubakira amaklim. Yesu ashimwe cyane. Muhaguruke dusenge Imana. Uvuga uti Imana ndashaka kwinjira mu karuhuko. Haleluya. Nshoboza gufata responsabilité yanje. Haleluya. Nshoboza gufata responsabilité zanje. Haleluya. Mu mayumeur yanje hari ingene mvyuka, hari ingene nirigwa, hari ibintu bimfata, hari imisi yanje ingene isa. Bantu b'Imana muze murabe nabijya ibintu byose usanga uri bizarre. Hari imisi y'umunezero, hari imisi y'umubabaro, hari amakurero y'umunezero, hari y'umubabaro, hari amadate yo gushavura, nibiki bijya ibintu byose ni ibintu bitubamwo biri ancre muri twebwe kandi bibi mpwemu yarashaka gukorisha. Ndashimira Imana abantu Imana iri kirabohora muri aya masengesho turimo kandi izeye ko nabandi Imana izobabohora. Yesu ashimwe cyane. Ako ndashaka kubabwira ngo bikuvako kuko ni wa valorize icyo Imana iri kiravuga ukizera. Yesu ashimwe cyane. Hari ibizogukoreka ko nawe biriko biraka ubuzima bw'abandi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo hari umuntu avuga ngo no munsi ndashaka guha ubuzima bwanje Yesu. Sindakizwa. Sindi sure yuko mpfuye noja mu muriro mu ijuru. Sindi sure ko mpfuye nobana na Yesu. Ariko uyu munsi je décide ndahisemo gukurikira Yesu no kumuha ubuzima bwanje. Nimba uhari uri hano hantu ukavuga ati uyu munsi nande ndumva ashaka kwiha Yesu. Ndashaka kwinjira muri ako karuhuko kwisezerano rikihari. Ndagutumira uze ngaho imbere dusenge aho uri, aho uhagaze cyangwa aho wicaye. Nta soni biteye kwakira Yesu. Uze umwakire. Haleluya. Abandi twese duhagurutse uvuga uti Imana nshoboza kuba muri aka karuhuko. Yesu ashimwe cyane. Ndarushe, sishaka kubaho mu buzima bw'uruhagarara, sishaka ko Satani antera kuburabuzwa, sishaka kumva muri jewe warampaye akaruhuko. Ndashaka kwinjira muri aka karuhuko. Ndagomba kwinjira muri iri sezerano ry'akaruhuko. Haleluya. Ako twakahawe ku musaraba twebwe. Haleluya. Kandi kari eternel. Nico gituma Bibiliya ivuga yuko abakijijwe badapfa ariko barasinzira. Iri jambo la mort ça ne s'applique pas aux saints qui sont sauvés, mais la Bible utilise un autre mot, le repos, akaruhuko. Haleluya. Haleluya. Bwira Imana no munsi muri kino gitondo uvuga uti mpwemu yera. Haleluya. Ndashaka kwinjira ahantu. Haleluya. Je veux prendre des décisions. Haleluya. Sishaka gushika nk'uwashitse acerewe, ariko je veux prendre des décisions zo kwinjira mu karuhuko. Ibi bikorwa bipfuye vy'ivyaha bikontribue mu kuruha kwanje. Bimwe mu byo mwita ambiance, bimwe mu byo mwibaza ngo mwari muryohewe, aho ugasanga rimwe na rimwe abantu bataha barira bari mu gahinda kuko ari ukumasika une joie iri superficielle. Ivyo vyose byagutwaye amahera, bikagutwara amagara yawe, bikagutwara réputation. Bibiliya ivuga ngo la réputation vaut mieux que de l'or. Warasacrifier réputation yawe ku gicaniro ca Satani, urayiturira, urayiheba, ukayirunguza, uratandukana nayo. Tu t'en fous de ta réputation. Ariko kuri uyu munsi Imana irashobora kukurestaurer. Nibura abantu bakavuga ngo Imana yaramukijije, Imana yaramuhinduye, bakagira ivyizigiro muri iyo Mana yawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo udugishijwe ryawe muri uwo mutima yavuga ati Imana ndashaka kwinjira mu karuhuko. Ndashaka ibikorwa byo kubinduhisha, kwigirisha biraruhisha, gukoresha amafaranga ntanafise biraruhisha, kugenda kumara amajoro no kumara imyanya yanje mu bintu ataco bigize gute. Ishari riraruhisha. Gihe cyose mbona amabone nouvelle y'abandi ngerageza kuyaponda no kuyakombata, tout ça me fatigue. Ndanse Mana kuba muri ubwo buzima bwo kuruhishwa n'ibyo bikorwa by'umansa, amangetengete, ibice, amakonfri, inzankano. Haleluya. Ivyifuzo bibi. Haleluya. Mungumirize passage za Galate. Haleluya. Galate mungumirize passage ibi ikorwa vya kameremere. Haleluya. Ndagomba dusenge duhagaze kuri ibi bikorwa
ko bigomba kuzimangana mu buzima bwacu. Turagomba kubiruhuka. Imyaka twabikoze tukabigenderamo irahagije, naco vyatwunguye uretse ico vyadutwaye. Ariko kandi kuri uyu munsi muri kino gitondo, Saint-Esprit, restaure ma vie. Je veux marcher dans le repos. Je veux marcher dans le repos. Alléluia. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro kuri uyu mugoroba. Ndagukengurukiye wewe kuri umwami wacu. Ndagukengurukiye wewe kuri umukunzi wacu. Ndagukengurukiye kuko wewe Mana ari wowe ufise ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwacu. Mana ntitwari beza, ariko Mana tumaze kukwizera, tukizera Mana ijambo ryawe rivuga. Ndasengeye Mana abahungu n'abakobwa aha hantu, ndasengeye abagabo n'abagore, ndasengeye abantu bari aha hantu. Mana ibi bikorwa vya kameremere Mana bigaragaza ukugarariza mu mitima yacu, byarononye ubuzima bwacu, byaratwononeye imiryango, byaratwononeye ibikorwa, byaratwononeye imigenderanire, byaratwononeye urugendo rwacu. Mu rugendo rwacu nta karuhuko gakwiye dufise, alors que ta promesse Seigneur Jésus nous parle d'un repos. Et tu dis dans ta parole Seigneur Jésus, voici encore, alléluia, voici encore, alléluia, alléluia, encore, alléluia. Il nous donne la promesse du repos. Ikindi gihe arasuye kandi kudusezeranira karuhuko. Mana ndasenze Mana nsengera abantu bari ahantu, Mana kugira ngo uzane akaruhuko kawe mu buzima bwabo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasenze kuri uyu munsi kugira ngo Mana mu ijuru bikontribuwa à notre repos Seigneur Jésus. Umushaha wacu urakeneye kuruhuka, dushoboze Mana yo mu ijuru, dushoboze kwiyambura ayo ma influence, dushoboze kwiyambura ayo ma influence, dushoboze kwiyambura ibi bintu bikorera muri twebwe vya kameremere, la fornication, haleluya. Ibyo byose vyimanifesta muri twebwe bitaguhesha icubahiro. Mana duhe Mana mu ijuru kubikira no kubibohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ta parole qui pénètre jusqu'à l'âme Seigneur Jésus, reka iryo jambo rigende ripenetre rishike muri hasine y'ibi dufise bibi, ribikuremwo inyota y'ibintu, ivyifuzo vy'ibintu kanaka, uko dushaka kwibona kutariko. Mana mbohora Mana, kora operation ibwina mu mitima y'abantu bawe, kora ico gikorwa Mana mu bantu bari muri course itariyo, mu bantu bari mu mapiège, mu bantu bariko barahura n'ama obstacle. Tubohore Mana, kora operation yawe, kora igikorwa cawe, shika kure Mana aho umuntu atoshika, shika kure n'ijambo ryawe, aho affection, aho amafaranga, aho icubahiro, aho ibintu n'ibindi bidashobora gushika. Shika kure Mana, que ta parole pénètre Papa, que ta parole pénètre Papa, jusqu'à séparer, alléluia, jusqu'à séparer, alléluia, l'âme et l'esprit. Shika kure Mana, Mana kiza uwo muntu ico atazi ko agwaye, mukize Mana itatazi iyo caje kiva. Wohora Mana kugira ngo ingo zikire, kugira ngo abana bakire, kugira ngo abantu igihugu kimererwe neza, kugira ngo igihugu gitunga abantu bazima. Reka babe bazima, ndavugishijwe Mana hejuru y'ubuzima bw'aba bantu. Reka babe bazima, reka emprise y'umwansi hejuru y'ubuzima bwabo, hejuru y'imishaha yabo icikagurike. Oh kiza Mana, wohora Mana, kuraho Mana forme yose ya incrédulité, kuraho incrédulité, kuraho gukomanara kw'imitima, kuraho Mana ukubora kwose kwavuye ku caha. Wohora Mana ishengero ryawe, turagomba kukuririmbira turabidegembya, turagomba kuguhimbaza turi free, kubera ushaka ihanga riri free, ushaka ihanga riruhutse riza imbere y'intebe yawe. Bikore Papa, bikore Muhemu Yera, bikore mukunzi wacu, bikore Mana dukunda kandi utwitwararika, bikore Muhemu Yera, haleluya. Mana ndakwemereye kurekura, ndakwemereye kurekura mu izina rya Yesu Kristo. Musubiramo aya majambo uvuga uti Mwami Yesu, muri iki gitondo hari ibintu bimbamo biza no kuruha mu buzima bwanje, kuko bidakomoka kuri wewe kandi ntibiva ku cimviro cawe.
kuri uyu munsi muri kino gitondo nshoboza mpwemu yera kubisezerera ubutagisubira. Nshoboza mpwemu yera kurongorwa nawe. Muri jewe hari intambara, hari ivyo kameremere yanje ishaka gukora, ariko hariho n'ivyo mpwemu ashaka gukora, kandi vyose bikorwa nanje. Mana ushaka kunkoresha na Satani ashaka kunkoresha. Wowe mu kunkoresha ufatiye kuco wankoreye, warancunguye. Satani mu kunkoresha afatiye kuvyo yankoreye, yaranononye. Muri kino gitondo singomba guha ubuzima bwanje wanyononye, wagira ijambo rya nyuma, ariko wowe wangize neza. Ndakwemereye, ndashaka kujana nawe, ndashaka gukoreshwa nawe. Simbona ingene bizogenda kandi ntivyoroshe, ariko kubwo kwizera ndakugiriye confiance yuko uzonshoboza. Ndavuze uno musi muri kino gitondo ngo ntaco nzoba kubera kukumvira, ntaco nzohomba kubera kukumvira, ahubwo muri wewe ndahafise inyungu nyinshi. Muri kino gitondo ndakiriye akaruhuko k'umushaha wanje, ndakiriye akaruhuko, ndagomba gutambukira mu karuhuko. Muri kino gitondo Satani n'abadayimoni bawe ndavuze ngo ndi umwana aruhutse, ndaruhutse kubw'ico Yesu yankoreye ku musaraba. Yaravuze ngo birarangiye. Ivyari birangiye zari intambara zanje, bari ubushobozi bw'icaha canesheje. Kuri ujya munsi ku musaraba vyaraheze. Nico gituma muri kino gitondo ndakiriye identite yanje, akaranga kanje nkura muri Yesu kavuga ngo amarembo y'ikuzimu ntazompagarara imbere. Ivy'ikuzimu vyose bihagaze imbere y'ubuzima bwanje, bihagaze imbere y'urugendo rwanje, bimbera intambamye, bincereza, bintera mu mitego. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, guhera uyu munsi byose bishigwa habona n'umuco w'ijambo. Ndavuze ngo ndabinesha kubera akaranga kanje muri Kristo Yesu karavuga ngo ndushiriza kuba unesha. Kunesha ni umugabane wanje, kunesha ni heritage yanje, kunesha nibwo buzima bwanje. Ewe wantambara we uri imbere yanje, ewe wakinogo we uri imbere yanje, ewe wajambo ribi we uri imbere yanje, ewe wakigeragezo we uri imbere yanje, ewe wakibi we uri imbere yanje. Muri kino gitondo ndatuye ko ndunesha, kandi ko ndunesha ubuzima bwanje bugizwe no kunesha. Imyaka yanje yo kugendera mu isi ngendana na Yesu izoba imyaka y'intsinzi, y'intsinzi hejuru y'igikoresho. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwapfuye, uwazutse, uzogaruka, uwaduteguriye amazu. Haleluya, haleluya, amen. Bon appétit. Muri jeune muhezagirwe, mugire indwi nziza, muri beza. Ndabakunda cyane gose. I love you so much. Mugire indwi nziza. Ejo lendi tuzoba turi ngaha kugira ibihe vyiza mu ijambo ry'Imana.